Tumuvukanye ndakuramukije mu izina rya Yesu. Uyu ni Irene Nazwe ndagarutse kugira ngo tube turaganira ku majambo y'Imana. Igituma tuganira ku majambo y'Imana, ikiganiro citwa Shingira intahe Imana, kandi musanzwe muzi ko nandika ku rubuga rwa internet rwitwa ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe canke Parole de Paix mu rurimi rw'igifaransa, Parole de Paix de Réconciliation mu rurimi rw'igifaransa. Hariya ndahashiraho n'ama video yandi atarayo jewe nakoze, ariko yarimwo izindi ntahe canke izindi nyigisho muhashitse naca azobura ntazosonza. Rero igituma ibi vyose tubikorera iki? Tubikora kugira ngo wewe uyu munsi ntuzimire, kugira ngo umenye uwo ukwirikira, umenye agakiza aho kava. Nta handi kakiza kava atari muri Yesu Kristo umunyenazareti. Yesu Kristo umunyenazareti niwe nzira, niwe kuri, kandi niwe bugingo. Uno munsi tuganira ku muntu twamenye, intumwa Paulo, yahora yitwa Sawuli kera, ariko ntitubihera mu ntango, tuvuge ku kintu gikomeye gikunze no gushikira n'abantu iyo baronse ubuhanuzi. Niho tuza guhagarara gusa, ntituza kuja kure cane, ariko reka dusome amajambo ajanye adushiramwo muri ico ciyumviro canke muri urwo rutonde rw'ikiganiro tuza tugire. Tusoma mu vyahishuriwe, mu Vyakozwe n'intumwa 21. Abigishwa batesha Paulo kuja I Yerusalemu, ntiyemera. Tumaze gutandukana nabo no gutambukira mu bwato, turaramiriza tuja ikosi. Bukeye bwaho dufata irodo, tuvayo dufata ipatara. Dusanze ubwato bugira buja Ifoyinike, tubutambukiramwo turagenda. Tubonye Ikopuro tuhasiga ibumoso, tuja Isiriya dufata muri Tiro, kuko ariho bari bagabiye gukurira ibintu mu bwato. Tuhasanze abigishwa dusibirayo iminsi 7. Nabo bavugishijwe na Mpwemu babarira Paulo ngo yoye kuja I Yerusalemu. Turangije iyo minsi tuvayo turagenda, bose baduherekezanya n'abagore n'abana, baturenza igisagara, dupfukama ku musenyi turasenga. Tumaze gusezerana dutambukira mu bwato, nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwo kuva muri Tiro dufata I Putolemayi, turamutsa bene data, tumarana nabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo dushika I Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo, umuvuzi w'ubutumwa bwiza, n'umwe muri ba bandi ndwi twaka indaro iwe. Uwo yari afise abakobwa 4 n'inkumi bavugishwa n'Imana. Tugitevye y'iminsi myinshi, haza umuvugishwa yitwa Agabo, yari amanutse avuye I Yudaya. Aza aho turi, yabira umukanda wa Paulo, awibohesha amaguru n'amaboko, avuga ati, uku niko Mpwemu yera agize, nyene uyu mukanda, uku niko abayuda bazomubohera I Yerusalemu, bazomushira mu maboko
y'abanyamahanga. Haleluya. Nashaka tuganire kuri aya majambo. Aba bavugishwa barabavugishwa b'ukuri, kandi uko bavugishijwe ukuri ntivyatumye Paulo ahindura ngo asibe nk'uko yari yumvise ngo azobohwa kandi bazomutanga mu minwe y'abanyamahanga. Yarakomeje arababwira ati nawe yarabishuye maze natwe twumvise ibyo, twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ntaduge i Yerusalemu. Maze Paulo aratubaza ati mukora ibiki? Kurira mundandura umutima. Siniteguye kuboherwa gusa i Yerusalemu, ariko no gupfirayo kubw'izina ry'Umwami wacu, ry'Umwami Yesu. Yanse kubicungurako, turihorera tuti ivyo umwami agomba nibibeho. Ni ukuvuga Paulo yarababwiye ati ivyo muriko murambwira jewe sindiko ndasiba, mweretswe ko nshitse hariya nzopfungwa, ko bazongirira nabi, ariko sinzosiba kugenda. Yaragiye, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ivyo bamubwiye vyarashitse. Mugabo yari yiteguriye mu mutima yuko icoshika cose ategerezwa kugenda vyanse bikunze kubw'izina ry'Umwami wa Yesu. Umwami Yesu, umwami wiwe niwe yatuma agenda. Muri kino gihe natwe twigeze kugira ubuhanuzi nk'ubwo, dushitse ahantu baca baratubwira bati mpwemu avuze ngo nimugume ngaha iminsi, sinzi iminsi batubwiye, ariko nta vyari bihubanye cane n'integuro n'iminsi twari dufise. Tubona turavuga ngo oya, nuko twangiye Imana, ariko natwe ntitwumvise ko twemejwe mu mutima. Hanyuma twaragiye, kandi baratubwiye bati oya, mwebwe ntisimwe vyaraba aba bandi bari ngaho. Rero umuntu arashobora kumva ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi no kubushira mu rutonde bw'umuhamagaro wawe. Simvuze ko ubuhanuzi atari bwo, kandi urumva no muri iki gihe ubwari ubw'ukuri, ariko Paulo yaravuze ati oya, ntegerezwa kugenda, kuko sindiko ndatinya kubohwa, sindiko ndatinya gufungwa, naho kuba ari ugupfa je nzovyemera mpfire umwami wacu. Aho yavuga Yesu Kristo. Yaboneho akaryo ko kugenda, yaragiye nk'uko mubizi, yaragiye i Yerusalemu, aramarayo iminsi, arakubagurwa, baramubeshera, baramukubita, baramupfunga, ariko yaronse akaryo ko gushingira intahe Yesu, yerekana ingena Imana yamukuye mu vyo yarimwo. Vyari bimeze nabi, kuko yari mu bahama abizera Kristo, kandi yarabapfunga. Mbere yavuze ngo twarabakurikirana, mu Gifaransa avuze ngo muri persécuté à mort, ni ukuvuga ko twarabica mu yandi majambo. Hanyuma yarabishingiye intahe, aravuga nuko n'igihe batera amabuye Stefano, nawe nyene atari kure, ahubwo yari mu bari bagumirije impuzu abene kumutera ayo mabuye bakamwica. Ariko aca atanga intahe y'ingene wewe yamenye Kristo, ko yamwiyumviye n'ijwi, mbere agacika impumyi, akamara iminsi acitse impumyi. Hanyuma Imana ikamurungikira umukozi w'Imana Ananiya, akamusengera agasubira kubona. Hanyuma akongera nawe agasenga, akamera nk'utwawe, akabona noneho umwami Yesu aramubwira mbere nuko azomurungika n'ahandi mu mahanga. Bikaba Paulo ari umwe mu batumye twebwe tumenya ubutumwa, kubera yabaye
umumisiyoneri akomeye yagiye ahantu henshi, mwumvise no mu byo nasomye kare ko navuze ko hariho hari ibisagara byinshi yagiye agendamwo, mbere benshi tudakunda no kumenya kuko byari ibisagara by'ini Buraya byo muri Aziya, ahantu tutazi, ariko yarahagiye kandi yarahatwaye ubutumwa. Yesu ashimwe cyane. Nawe kumbure wararonse ubuhanuzi bw'ukuri ukubwira, ariko ko nawe ukagira ubwoba mukumviriza n'ayandi majwi, umviriza ijwi ry'Umwami Imana akubwira, canke iryo mpwemu akubwira kumvisha neza ico wewe wahamagariwe, kuko turafise ibikorwa hano, kandi ibyo bikorwa nivyo tuzobazwa nitwagera imbere. Ego none rero nukwama mubimenya, ubuhanuzi bwose hariho ubwo tuzobandanya dukora ibikorwa, naho kuba ari ukuri, naho byoba bishobora kudutera ibibazo. Mu majambo ya Paulo yose yagiye ashikiriza, yahengeshanije kuvuga yuko ivyizigiro vyiwe ari ukuzuka kw'abapfuye, kuko ngo vyarigeze no gutera uruhagarara ahantu yari ari. Reka dusome amajambo yo muri Ivyakozwe n'intumwa 23, havuga ngo Paulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa kuri uyu munsi. Ananiya umuherezi mukuru abarira abamuhagaze iruhande kumukubita ku munwa, maze Paulo aramubwira ati, Imana izogukubita wa rusika rukuyengeje kwingwa. Mbega wewe wicaritswe no kunjira urubanza nk'uko ivyagezwe biri, ugatako ukavuga ko bankubita ukanyuranya n'ivyagezwe? Abari bahagaze aho bati, mbega uratuka umuherezi mukuru w'Imana? Paulo ati, sinari ndamuzi bene data ko ari umuherezi mukuru, kuko handitswe ngo, ntukavuge nabi umukuru wo mu bwoko bwanyu. Maze Paulo amenye yuko umuce umwe ari uw'abasadukayo uwundi ari uw'abafarisayo, ashira ijwi hejuru mu banyekombe ati, bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ivyizigiro vy'ibizoba nukuzuka kw'abapfuye nivyo bimpagaritse muri izi manza. Aya majambo y'ukuzuka kw'abapfuye si benshi bagomba kuyumva, canke Satani ntigomba kuyumva, ariko ntaco umuntu woba umwigishije canke wamubwiye utamubwiye ivy'ukuzuka, kuko nivyo Yesu yatuzaniye, kuko yaje kugira ngo tuzuke, kuko yasanze twarapfuye kubera ivyaha. Yesu niwe yaje kutuzura, kandi ngo azoza gutora abamurindiriye, kandi natwe nivyo twiteze. Uwo Yesu azogaruka. Paulo yamushingiye intahe, mu nyuma yiwe habaye benshi bashinze intahe, kandi nawe uyu munsi ni uwawe. None uravyemera ko Yesu azokuzura nawe mu bapfuye niwamara kugera kuri ubwo rupfu? Kuko twese iyi mibiri yacu turimwo twiratana, ntituzoyamana, tuzogeraho tuvako. Ivyo murabizi. None rero bene data, rero inshuti zanje, yari amajambo makeyi nashaka kugira ngo tuvugane gusa. Kumbure hariho bakurikiranye ikiganiro kiramvuye cari mu Gifaransa, naco ariko nticaheze, tuzokibandanya rero mu minsi ikurikira. Yesu abahezagire. Uripfuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Aka n'akanya keza. Ntuze, ndazi ko umaze gukurikirana ibiganiro ngaha, aho mpora mpamagarira abantu
kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, utarabikora wese ari mu rupfu. Nico gituma bishobotse akanya kugira ngo umuntu yakire Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, ndagatanga kugira ngo nawe ugire intango ibereye, kuko utari muri Yesu nk'uko nabivuze ari mu rupfu. None reka twifatanye n'uwo wese abishaka, ufunge amaso usubiremwo aya majambo tugira tuvuge: Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagushimiye kuko waje kudukiza. Ndihakanye ivyaha vyanje vyose, ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, nemeye kugukurikira kuva uyu munsi gushika ukubaho kwanje kose, nzokwama ndagukurikira. Ubu rero mfashe ingingo yo kugukurikira nkurikije rya jambo numvise, rya jambo rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwumwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Amen. Yesu rero aguhezagire. Ukaba wifuza kumenya byinshi mu bijanye n'agakiza, uru rubuga Shingira intahe Imana ni urwawe. Karibu urabe inomero zacu hasi, uturungikire ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, canke udutelefone tuzaheza tuvugane. Ushaka kuraba izindi audio canke video twarungitse twashize ku rukuta, ni mwandike amazina yanje Irene Nahazwe ifatanye, uzoca uzibona zitonze umurongo. Yesu aguhezagire, ugire umunsi mwiza.